acamubwira ngo hati ni kisi. Ariko rero umurundi kazi atari yaravyize kuko kandi bakiriko mahigwe yumva ati ni bizu. Bati ndibashambariye iki acagira acamuhabiza acagira ngo umwana nyene arabuka ntagira cyashavura. Samba nabonye muri make nabonye binze bishika kuvuga babuhamagaye barashobora guhura n'abakutongoza kandi no mu bundi tuzi turibona hari aho uzumva ngo umubosi yajyanye n'umukozi wiwe. Nitwa Kwizera Rose Paul, yego nkaba ndi umwarimu kazi muri sosiyete yitwa GSS Job Seeker. Musanze mukora ibikorwa byo guha ubumenyi bamwe mu bigeme murungika mu bihugu by'Abarabu. Mwebwe ubwo bumenyi mwaburose he? Twarabukose byarashitse turagenda mu bihugu by'Abarabu ariko twagenda twebwe bidaciye mu mategeko, twariyiba muri make twagenda turabundabunda ariko ubu bagenda neza muri make novuga ko bagenda nk'abagiye muri mission barafashwa cyane bararonka inyigisho zikwiye ariko twe ntitwazironka dushitseho bakigisha kumenya muragi. Hari utujambo tumwe wabonye iyo zitandukanye n'utwi Burundi hamwe umuntu akubwiye akantu ushobora kumva ko ukumva ikindi rero. Ana ni jewe mu Kirundi ino mu Burundi tuzi ko ana ni izina ry'umuntu. Hama ikindi kisi barabona isashe ariko no mu Burundi benshi tuzi ko hari inzu. Yego. Kumva akantu karakomeye. Ubwo nta muntu yaguhamagaye ngo umuzane isashe ukamubwira kandi kare. Oya si jewe mugana agenda bibona kuri bamwe tubona amavideo. Hariho babiye ati hati ni kisi, hati ni kuvuga nzanira. Kisi ni sashe yaramubwiye ati nzanira isashe. Acamubwira ngo hati ni kisi. Ariko rero umurundi kazi atari yaravyize kuko kandi bakiriko mahigwe yumva ati ni bizu. Bati ndibashambariye iki acagira acamuhabiza acagira ngo umwana nyene arabuka ntagira cyarashavura. Mwebwe mwarijana kuki mwahisemo kugaruka kandi atabonye ko babwira mugaruka? Je naragarutse narindushe muri make nakora muri famille ifite umuryango mwinshi gusa nta ngorane nahabonye barankunda ariko bari benshi cyane kuvuga bosi wanje yabana n'abakazana biwe yari etaje nini hama mbona gusa ndarushe ariko naramaze kontra ndasaba gutaha. Ni igihe utazokwibagira aho waca muri Arabia Saoudite cyagushikiye? Nazokwibagira okay je ntusinzokwibagira urukundo banyeretse barankunda cyane baranyeretse urukundo cyane barankunda ku buryo bw'uko babonye maze kuba nanje nkorera muri sosiyete bavuga ati turondera umukozi yoba ameze nka wewe mutungikire muri iyo sosiyete nyene. Birumvikana n'umuryango kwishimiye nta musore wabo byo byarashyitse kakubarira ko ukwigumirayo. Murakoze nabo turabatangura basubize bafise umubiri birashika bakakwiyumvira ko byarashitse nyene arambwira ati uri usa neza wavyibushe ariko nacamo nico ariko araprofita kubera je naribona ko ntavyibushe narisanze nifitiye imbaga none hama ndamenya ukuntu ndamwirinda ariko amaze kubona yuko atari yo ngeso yanje ntambandanya ahubwo mu nyuma araza kansaba pardon tukaca tubana nyene nkagishiki na gisaza. Urashitse hano i Burundi Sajiri Agence mwahuriye? Narayibonye ku radio barayivuga cyane hama ndashima kuza kuraba ukuntu bimeze. Ego barambaza byinshi nyene kumenye ndaba narakuyeyo bashima kuma kazi kugira ndabafashe guforma abariko barashaka kugenda mu by'Abarabu. Bagwaye akazi kugira ngo wigishe abo bazorungikayo. Muri abo ahanini mu bigisha iki? Na cyane ubwa mbere nk'unye turabigisha agishika benshi barakoresha abakozi ariko ubonye umukozi ya mbere uramubaza witwa gute imwidondoro ukamubaza ko yubatse ibyo byose tubibaza mu cyaro babibaza mu cyaro turabibigisha ukamubaza yuko bafise abana ukamubaza nyene ukamutera udukuru nyene ijya misi ya mbere twose tuba twaratubigishije hama tukabigisha nyene rero ukuntu bazokwitwara ntibazobatsitaza batirimutse
bambare bikwize. No muri Afrika turamenyereye umenga bambara ukuntu twishakiye. Par exemple nko mu Barabu nta muntu w'imvukira yashobora kwambara nk'uko je nambaye. Ibi tubigira twamaze gushika mu gihugu cacu. basanzwe bambara gute mu mico yabo, imico yo kwambara? Barikwiza nk'ubu ntashobora kwambara ikanzu igera aha, ategereza kwambara ikanzu imushika ngaha mu gihe aba ari mu rugo kugira ngo ntavase amazi abantu. Ku maguru naho aba yambaye ikora munsi y'ikanzu, akanambara n'isogisi. Mu mutwe kandi ntaba ari wazi, aba yambaye igitambaro. Muravye abarundikazi, iyo mico yabo bizoborohera canke biraborohera bamaze gushika bababwira? Turiko turaraba ni ukuvuga hariho ukwezi bamara muri formation, turiko turabaforma tubigisha ukuntu bizogenda. Turiteze ko bazobishobora ko no ngaha tuza tubibona babimenyereye, bava ngaha babimenye. Si irya mbere mubarungika? Ko atari irya mbere mubarungika ntabo birashika bakababwira yuko vyase canke bo nyene babitelefona? Oya, ahubwo turanezerwa cyane twumva batubwira ko bimeze neza, bakanadushimira ko twabigishije bariko barabibonayo, kandi barabashimira kubona icarabo bagitora bakizi. Muri make ntawozimira yokushobora kuvuga ati mu nzu y'ururenge aha neza. Narabigishije kandi ndabona baratahura, ubu icarabo barakizi. Kuvuga ngo bashitseyo nta mwara bashobora kumutuma ati genda musanire ikintu ayobe guca mu bariye. Ibintu byose byo mu nzu barabizi, ibintu byitwa amazina yabyo. Ngo batekera akajambo gusa nyine ko bazobigenze neza. Abarundi benshi baribaza yuko kuja mu bihugu by'Abarabu ari kuja gukora ubumaraya, gukora ibintu n'ibyo. We nk'umwigisha kandi ukaba naciyeyo, hari icyo wobwira Abarundi bibazo? Abarabu nta busambanyi nabonye muri make. Nabonye birinze bishika niba wabuhamagaye barashobora guhura n'abagutongoza, kandi no mu Burundi tuza tubibona. Hariho abo uzumva ngo umubosi yaryamanye n'umukozi wiwe. Rero muri icyo gihe uri umukozi birinze bishika ukabona yuko aragukeneye yambara umubosi cyangwa umuhungu wiwe, uramenye ingene umwirinda kubera kwa kuntu impanuro twagiye tumuhaye. Gutyo umwirinze nawe muhurira navyo. Nta bumaraya buriyo, bivana n'ingene wewe nyene witwaye neza nawe muhurira navyo.